bugingo data se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye imbabazi ubuntu n'urukundo rwawe tugira akagera. Turagushimiye ko umugambi wawe n'umunsi wari uwuzi. Turagushimiye yuko kandi batwemereye yuko dushobora gushika muri kino kibanza, tukashika turi bazina, tugasubira kubonana nabo kumbere tutagiherukana kubonana. Tuvuze ngo nushimwe kandi nuhimbazwe ubwo buntu watugiriye. Si bya hose, hari benshi bifuje ko umunsi nk'ubu ariko bitabakuye. Turagushimiye ubwo buntu watugiriye, ufatikanije n'umugambi wawe dufise ko nuko tubandanya kwerera imbuto binosi n'abadukikije. Mwami Imana turagushimiye rero kandi tuguha icyubahiro. Tuguha ikaze ngo uzubane natwe muri uno mwanya tugiye kumara hano, ndetse n'igikorwa tugiye gukorera hano hantu turagihezagiye. Bana natwe tugire neza. Mwami, ubushobozi n'ubwiza bwawe udutwikiye. Amaraso y'igiciro ya Kristo Yesu ari bwiza ku buzima bwacu. Isezerano ryawe Mwami aba ari ryo rikomeza kwibukwa ku buzima bwacu. Asigaye tugire neza. Turasengeye kino gikorwa kuva mu ntango gushika tuza kubisozerera. Wemere tukubone, wemere ubane natwe, kandi tubone ikiganza cyawe muri byose. Turagushimiye kubw'abitanze bashitse hano, turagushimiye no kubw'abari mu nzira. Ukomeze utuyobore, tubone ikiganza cyawe muri byose. Izina ryawe niryubahwe kandi nishimwe mu izina rya Yesu Kristo usabye cy'umushimwe. Konye ababere mwese muri amabrende, kandi amabrende yarabona ko amashi mu dusange. Mugabo mwikomera amashi mu wese ku ruhande rwiwe kwezi sawa. Nukorero kuri no munsi uri hejuru nako kuri no mugoroba murantunga. Kaza kudutunga gato ikwe umwanya bisa no imbere gatonya ku mwanya mari mwabwiwe. Ariko rero nagomba gusaba hano nabonye hano handitse press conference. Kwa atacyongereza ndigiye reka baraza kudusigurira ndabona hano hirya rero ihugu entertainment ariyo EBN na GM. Kumbure reka dusabe CEO wa Gihugu Entertainment isagenda zahandi hano handitse ngo Gihugu Sigurangeri Gihugu Salon. Sizo bari abasine yate bimoshe cyangwa bana tubwire icyadukorana no munsi niba ari burangeri cyangwa niba ari salon de coiffure cyangwa ari turamaye ikaze basettinga kamera niba mwahije ni sawa, kuko amande yaho abaza twakirira abashitsi mugace gira ko n'ijambo nyamukuru kwera murabona ku mwanya usa n'uragenda murakotse. Karibu ama ndabarambiza amano y'Imana bashobora nko kuturamukanya twese nko kumazina nitwa Niyokwizeye Joshua, nijewe ndakwa kunserukira Gihugu Company. Watu wapeka kwa Gihugu yabonye handi ibindi ari Gihugu Bakery, akaba Gihugu Fashion Shop, akaba Gihugu Salon, akaba Gihugu Entertainment. So ngakaya turi muri Gihugu Entertainment. Nkuko musanzwe mubibona abakishanye cyangwa se umuntu akambaye uniforme za coiffure za muri burangeri ahubwo n'abakora muri film. Mu Nyarutsi ndashoboye no kwakira abashitsi batugendeye. Kubatondagura mukora cyo gusaba baze kunyunganira abashaka kwamira kuzunda, ariko nashaka wari we wese mwumve yuko muri mumbiri wanyu tubakunda kandi namwe ndafite umudukure bangu muri ngana. Uvuga turi turabaha ikaze cyatume tubakuranya mu bwa filme sinza kuyivuga ko cyane yasumbeye itawayo araza kwabwa n'izina ryayo. Rero nsaba director ya direction film ndamuhe kaze kugira ngo nacho chance ni kuri director nyine aramutsa ama ashakira akurikira murakoze. Yesu ashimwe.
turabaramukije amahoro y'Imana n'abane nawe. Amazina yanjye ni Sabasi Nziza, nkaba n'umurongozi wa GN Films cyangwa Good News Films. Ariko hano sindahari nk'umurongozi cyane wa GN Films, ahubwo ndahari nk'umudirector yakoze cyangwa yahawe akazi ko gushobora kurealiza ino filime. Ni filime yitwa Imvururu. Imbere y'uko tubandanya, reka n'aba babanze babaramutse nk'uko Starboy yabisabye. Bose barakuze, nta mwana arimo. Nibaza yuko babaramutse n'umusakiruguru amashusho y'Imana murakoze. Company. Nanjye hano ndari ngiye kwiga filime yitwa Imvururu. Mana umugisha. Yesu ashimwe. Nanjye ngaha umukino muri Gihugu Entertainment usanzwe ndi muri usuba ngo nta kintu kiri hano Gihugu. Eko mani baheze. Yesu ashimwe. Nanjye ndi ngaha ngiye muri filime yitwa Imvururu. Ego. Merci. Ntibabumvise hariya hirya? Akazina kanjye nitwa Kanimana Gedeon. Nkaba ndi umukinnyi yakinnye mu sinema yitwa Imvururu. Murakoze. Amazina yitwa Irakoze Christophe, abandi benshi bazi ku izina rya Izo Chris. Nkaba ndi umukinnyi yakinnye muri filime Imvururu. Murakoze. Harimo n'abandi bakinnyi bakinnye. Harimo umukinnyi novuga nawe asanzwe ari umu principal ni Yvette Kanyana. Sinari kure kandi ntari hafi yacu, ariko reka hari buri abapepere kugira ngo mubone. Murakoze cyane. Hanyuma banyakubahwa, mwateye iteka uno munsi, mwateye iteka bino birori. Banyakubahwa bashingantahe, bapfasoni n'amugaruka, banyakubahwa bayobozi, abakinnyi, abanditsi b'amareresi, turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana igira kandi. Kuri uno munsi uri hejuru, turi hano kugira ngo tubamenyeshe igikorwa. Ni igikorwa cyakorewe muri Gihugu Entertainment. Ni filime nziza, filime nshasha yitwa Imvururu. Ni filime tumaze iminsi dutunganya, nka jewe nk'umurealisateur n'umwanditsi. Nizera neza ntakekeranye yuko ari filime muzokunda, kuko ni filime nziza. Imvururu nibaza yuko benshi mubitahura n'ijambo ry'ikirundi. Mu yandi majambo ushobora kubyita nk'injyane canke imishamirano, kutumvikana, kudahuza. Ni filime twifuza gushyira ku mugaragaro umunsi wa mbere, kuvuga ngo dusigaranye iminsi 6 kugira ngo iyo filime ishigwe ku rubuga rwa Gihugu Entertainment kuri channel yabo ya YouTube.
nizera neza ntakekeranye yuko ari filime muzokunda. Tuzobona ingene imvururu ziba mu miryango kenshi na kenshi bivanye n'uko umwe wese mu bubakanye aba ashaka kwikwegerako canke utipfuza kumenya canke kubona yuko babiri bamaze kubakana bamaze gucika umwe, inyungu zose zategerezwa kuronderwa, zategerezwa kuba inyungu zirikome ku muryango. Nibaza yuko mumaze iminsi mubibona canke munavyumva, amadivorce ugasanga ni menshi, aho usanga umuntu mu kuja kubaka agenda yamaze gutera imibare uwo bagiye kubakana. Umwe wese ati jewe ntegerezwa gufasha umuryango wanje, uwundi nawe ati ntegerezwa gufasha umuryango wanje. Ugasanga kenshi mu ngo no mu miryango hari izo mvururu canke kutumvikana bivanye n'ivyo bibazo bisanzwe muzi canke mumaze kumva. Rero ni filme irimo inyigisho nyinshi zidasanzwe. Twizera yuko abazoshobora gukurikirana ino filme Imvururu bazogira ico ibasigiye. Harimo impanuro nyinshi nizera yuko zizofasha la communauté burundaise canke bazoshobora gukurikirana ino filme muri rusange. Rero nta byinshi novuga nk'umudirector kuko twamaze kubabwira yuko filme izoshirwa ku mugaragaro ku munsi wa mbere. Nibaza neza ntakekeranye yuko zizoba itariki 26. Hama nk'uko mwabibonye canke nk'uko abo turi kumwe bashoboye kwidondora, aba ni bamwe mu bakinyi bakinye muri iyo filme Imvururu. Nzobona hari imiryango itandukanye kandi yizera neza yuko bamwe bose babikoze neza, batinze neza. Nizera yuko muzoshima kino gikorwa. Ariko kino gikorwa turafise DOP Patient, sindiko ndamubona neza, iwe yakoze muri technique bijanye n'amashusho ndetse no kuyitinga ino filme. Kandi nizera neza ntakekeranya yuko muzi ibikorwa asanzwe akora, muramubona yuko ari umuntu afise impano kandi agerageza kwikoresha mu gushobora guteza imbere cyangwa no gukora uruhara rudasanzwe mu mareresi hano iwacu mu Burundi. Rero ndabashimire cyane abanditsi, abamenyesha amakuru mwashoboye kwitaba ino press conference. Nshimiye aba producer, aba realisateur, abakinyi nabo bose mwashoboye kuza mukabana natwe mugatera iteka bino birori. Turashimiye cyane umugwi wa BMT, twababonye hariya Amede Giti, twabonye Mo nawe reka agire gutya kugira ngo baramutse nabo bagendanye. Turabashimiye cyane. Twabonye abo muri Major, yes mwakoze cyane rwose. Ndashimire cyane, sinzi ko hari abadoze Nina Ligeras. Sinzi ko hari abo turi kumwe muri Iseke Films canke n'abandi bose. Reka tubashimire. Okay, Moria TV karibu cyane kandi mwakoze. Mubyo ko turashimiye byimba mutima. Turashimiye cyane n'abaduhaye kino kibanza hano muri Africana, nabo Imana ibahezagire cyane. Ariko by'umwihariko mwumve yuko dushima Imana yo dushoboje kugera kwino ntambwe, kuko ni byari byoroshe. Murabizi turi kumwe n'abarealisateur benshi hano canke producer. Kino gikorwa muratsi ko kitaba coroshe kugera hano. Twabonye ikiganza c'Imana.
hari akajambo hano CEO yari yanyongoreye arambwira ati urubanza rumwe rumara zibiri, ariko sije nza kubivuga ko bino nibaza yuko aza kuvyivugira. Twabonye ikibazo hano nawe turamushimiye, ni benshi twabonye Joaquin, twabonye Nyama n'abandi benshi. Mwumve ko mwese tubashimiye by'imvamutima. Hari abo tutashoboye kuvuga mu mazina, ariko mwumve yuko turanezerewe kubabona, turanezerewe n'ingene mwebwe gutega iteka bino birori mukabana natwe. Imana ibaheze cyane. Nyungane yavuze ngo mu rubanza rumwe rumara zibiri, nibaza ko dufise imanza zo kubarambira. Bari bapasa imwe n'abantu mumenga ndetse no kuri ndetse no gutwiga. Ariko nagenda basabe mbere yuko tujya mu gice cya kabiri cyatumye dukorana ngaha, nagira abanyajournaliste, abanyabanditsi, abanyamemera hariya, mbega nta kabazo wamufise kugira ngo kabazo tugende dushoboye kukishyura. Bari ikibazo cyo gusiga mukibagije nta gihari naco amwanyu muromeshe tuhaye kazi. Ndetse tubashimire mwe mwagerageje kudutunganiriza ino reresi yago tutifuza ibikorwa byinshi, kandi ndagufelicita kubera ko uno munsi wiyumvira uravuga ati nashiremo Sabasi, reka nshiremo izo Chris, reka nshiremo Mimimire ndetse n'abandi. Bimwe mu bikorwa bimaze guca kuri Gihuhusi Entertainment, tugerageje kuraba washiramo uburyo bwinshi cyane waragerageje gukora abakoresha ifaranga rya kumbure Cinema Ndondigere aho wifuza kugera cyane. Bamwe mu mpano washize muri Gihuhusi Entertainment urabakoresha cyane, ndetse n'ibikorwa wagiye urakora ubwa mbere byagiye biragaragara, wagiye urakoresha bari muri team cyane kuruta gukorana n'abandi kumbure ushobora gukora featuring uri kumwe n'abandi bantu bamaze kumenyera uno mwuga. Uno munsi ngerageje kuraba washizemo abandi kuko nabivuze Sabasi washiramo n'izindi rema, kandi rema ziriko zirakora neza. Ni igiki kintu cyatumye wiyumvira abandi bantu bitandukanye n'ubwa mbere wakinishije abari muri Gihuhusi Entertainment? Koko bimwe mu bikorwa wakoze ubwa mbere bitashize aho wifuza kugera, ubwo twarabira ugasanga wakoresha amafaranga menshi, ariko umunsi umwe ugasanga ufise 1000 cy'amaviews, tukavuga ati biriko birapfira. Uno munsi nakaye kabijya kumbure ku bakunzi bawe cyane kubakurikirana ibikorwa bya Cinema Ndondi muri rusange. Murakoze. Tanzwe intango yamigora kandi kumatangura igikorwa agenda ariga. Nakuze babanje ngaro vuga ngo ushaka kugira kuri cyane n'abandi, aho ushaka kunyaruka bijana badore kunyaruka nyiki rero dushika kintu byatumye nimbira gukora nawe n'indi migwi. Nuko yuko ubusubambe nkanye n'indi migwi sije gusaba bwa mbere koze na press conference twavanye n'abandi bakurikiranye, ariko nirifuje gukora n'abandi gukora mbona ubugirigiri byawe, kandi mbona yuko icyo mbona bambari nakurikirana ibikorwa byabo y'amatimu BN n'abandi bafasha ngaha, mbona ko ari ibikorwa bizima bimeze neza. Aho mvuga ati rero nandi mbega dukoranye ese nshaka kuduha simagara cyane ku mavyuzi, ndahagarara cyane kikorwa tuba dukoze ko message tuba dushatse gutanga ushaka gushikira tugeza kubera kubega itwo kuri ibintu ukabona abantu babiri, kubega itwo kuri ibintu tukavyiga mu kabati oya, ariko hari n'abandi kugira ngo kuko dukora bishoye kugira ko murakoze. Mu kurangiza novuga reka gutera intege ndetse n'abari ngaha n'abasaba ntawe ntegetse bagushigikire kubera ko uri kurakora kandi wakoresheje ingufu nyinshi n'amafaranga waramenyemo abagusapotinga ukabama kontra, ariko n'ibyageze aho wifuza kubigira. Abari ngaha baza kuba byumva nuko bogushyigikira ibisigaye Cinema Ndondi aho twifuza kugira ngo akoze. Reka kwanza ndabakeza ubwa mbere kuri kino gikorwa kidasanzwe, mwashoboye gutunganya. Ntibiba byoroshe nubwo tutari muri filime twebwe, mugabo ikintu twakuze twibaza ko filime itoroshe gutunganya bivanye
ingene twagiye turabona ko abantu benshi bamye babitinyana cyane cyane mu Burundi. Ikibazo canje ariko reka kwanza ndagihere ku burongozi bwa Gihuhusi Entertainment. Mwavuze mu ntango ngo ko ngaha hari ba Gihuhusi benshi, mbega hose n'abakinyi, mbega kwinjira muri Gihuhusi Entertainment yoho byo babisaba iki? Ico ni ikibazo ca mbere. Hanyuma ikindi kibazo kiraza kuri sinema Imvururu. Sinzi kandi je ntabimenyereye, ndashaka kumenya iciyumviro ca sinema cyazananye he, mbega kigamije iki by'ukuri? Mu ntango Sabasi yagerageje kuvuga ko mu muryango haba ibibazo, mugabo ntiyadusobanuriye neza impamvu, kuko hari ikintu kigutuma kwandika filime canke kwandika umuziki, idea yazananye he ituma yumva mutunganye no filime. Ikindi kibazo mfise kuri Gihuhusi Entertainment kijanye no kudandaza filime. Uno munsi muje nk'ishirahamwe novuga ngo ikomeye nubwo nta gihe kinini mumaze, mugabo novuga ko mumaze kwerekana ibikorwa bitari bike. Mbega muriko mwitunganya gute muri changement ya filime ndundi? Turiko turabona abakina amafilime barashobora gushira amafilime yabo ku rubuga rwa YouTube. Webwe nka company ishobora kuzana nk'akabijya, nta yindi mihora mutegekanya kudandaza kaya amafilime, hanyuma munagirwe ko mutubwira akabijya kari muri no filime n'itandukaniro rihari hagati y'iyi filime n'ayandi mumaze gukina, muhereye kuri story mukashika kuri image ndetse na sound. Ibyo byose kote technique hari akabijya ko kari muri no filime nshasha mugiye kutwereka ku munsi wa mbere. Ibyo byose nibaza ko mu bidohera ko muco. Ikindi naco ndabona murakorana n'imigwi myinshi abasanzwe bakina amafilime atandukanye. Byumvikana ko Gihuhusi ifitaniye imigenderanire myiza n'abandi bakinyi batandukanye. Nta kabazo na kamwe twovuga ngo hahandi ngo muri filime cyangwa kujya ko basana ngo hariho gabusanga ngo barabana ibi na ibi. Mbega ni bose uretse abatubona muri filime murategekanya gukorabora n'abandi bakinyi babo bakiri hasi n'abandi baba bageze ku murakoze? Kugira nashoboye kumva abajya mbega muri Gihuhusi kwinjira basabiki Shambere kuja muri Gihuhusi ko gukunda kwanza akazi dukora. Ya kabiri nashobora kubisaba abajije kuraba yuko byabikwiye ko kwinjira mu bintu hama bakabiga kwikaza. Aravuze ikindi uvuga ngo mbega wamutegura iki ho mugurisha iki? Bisanzwe twese hamwe ngaha nka 90 kwijana bari ngaho isi n'abasinyasi, so kutubishizamo umunsi Burundi niyo muzi usije kubidana zawe shaka kwasumbanya n'umusaruro usumbanya. Twatari bashasha twagira aho kosarura cyane, mugabo shigeze dushikije dukora byaguma byoroha ariko turifuza kwari kireke yindi migwi iri mu Burundi ikora amasinema neza kandi neza cyane. Iyo twari gushaka gukorana rimwe mu filime imwe n'abambere mwabonye, ariko n'abandi bazimukurikira Okay, murakoze cyane. Hari ikibazo mwabajije ati mbega ko mwari musanzwe mukora amafilime kabijya kuba karimo cyangwa itandukaniro ryoba riri hagati ya filime Imvururu n'izindi mwaba mwarakoze niyihe? Umurundi iravuze ngo hakwishima woshimwa n'abandi, tubohava twiha amanota menshi imbere y'uko mwebwe ubwanyu mumaze kubona ibikorwa mu gihugu. Icyo twobemeza cyangwa twobabwira ni uko twakoze aho uburyo bwacu bushika, ibyo twategerezwa gukora n'ibyo twari dushoboye twaragerageje mu buryo bwacu twari dufise. Abasanzwe bazi n'umwuga wo gukora filime barabizi yuko ari igikorwa gitwara uburyo bwinshi cyane.
inkezi kugera uko bireha ariko uko Imana yadushoboje canke aho tugejeje twebwe twarakoze ibishoboka. Nizera ntakekeranya yuko ku munsi wa mbere bazoraba filime ari bazoca bavuga ati ino filime harimwo akarusho canke akabirya, ariko kuri kote technique yaba amasanamu canke amajwi yaba story n'ibindi twaragerageje kandi bimeze neza. Rero mwebwe mumaze kuraba filime nimwe muzovuga ati turabonye akarusho. Sagaseshwa muri sinema ni nziza cyane tumaze kubona uburyo yakozwemwo, kubera ko yagerageje kwegeranya abantu bavuye mu miryango itandukanye. Rero bivanye n'iyo muryango baba bavuyemwo ushobora ati yego kabisi sinema izoba nziza kamere. Okay, bivuze aho twashitse kwakoro ko ari nziza, ariko ngo umuguzi abura neza icyo abonye. Kumurengera ibibazo byinshi tuzobibaza tumaze kwibona, muze mudutunganire tubakwe kugira tubabaze twamaze kwibona, muze muduha akanya. Ico ni gisabo si n'ikibazo. Ego hama turabateye intege. Hama ikibazo naco ni iki, turaka kantu gashasha kumbure mbonye ko kuza mukatubarira filime ukuntu imeze ntitwibone, mbega no mu bindi bikorwa niko bizokwama bigenda cyane kumbure. Hama muzotwereka. Murakoze cyane. Hanyuma turakwemereye niba duhamagara tubaza bijanye n'intoreresi tuzokwishura kankumanzi. Hanyuma ibi niko wita kantu gashasha ni conférence de presse si rya mbere canke rya kabiri ikozwe hano iwacu canke ikozwe n'abakinyi. Uburyo conférence de presse itegurwa n'uburyo lancement officiel ya filime itegurwa n'uburyo bubiri butandukanye. Rero twahisemo buno bwa conférence de presse kandi nizera yuko atangorane nimwe birimo. Filime tuzoyibona nubwo tutashoboye kuyibona uno munsi, twababwiye isango filime izosohokera n'urubuga izosohokerako. Ico tubasaba nuko mudushigikira mu kuyaba no kubisangiza abandi bakozi. Mahoro cyane. Ego uyu n'umwe w'igihugu usiganwa adukuriye aduhanura udajeje sikuhanura sikina filime gusa, ahubwo afite byagejwe muri team w'umuhanuzi. Ego ibyo bikwiye. Ego urakoze kumfasha cyane cyane abana ko kubite zitandukanye ubona ari hafi yakunze kumfasha. Usaba yuko mumfasha mukamumera amashi. Kavuga rero witwa Sele ni umupeje na mahogezani hagati y'abavungu. Shaka kugira ngo nk'umuzingi. Abo bikashubwe nawe nyene aguruke. Osongo cyangwa se Emma nziza. Aba Imana Dave, Mama Kim. Kama Benigne. Hamwe na Meshu Mediatrice. Abandi bafatiye ntibashe kurangira ngaha. Hari kimwe rero hagusa sikindi. Musanzwe umwaka wahera mwarigeze kumva cyangwa se kuba dutanguye cyangwa se twingiye mu mwuga natwe gukora amafilime. Ntibyari byoroshe, azi kwitwara umwanya cyane cyane.
abantu benshi bakunda kubaza ko amafaranga naho nabasaba amafaranga mu gihe ndashaka kubikora umwanya aba rero kumubabona yavuga ati nshatse kubashimira imbere yanyu kubera bayitanga cyane benshi muri bo n'abakozi ba leta abandi n'abadandaza abandi munsi n'abaopd abandi n'abafande mugabo ntagenda kimwe kiga tubakenera ngo tubabone imisi yose yatumwaje kabakabana ati ibyo byanyu mubashiza kumera amashyi nani bagiye muri protocol yitwa Alito ni delege kunze kuraba abantu bakavuga muri group basaba batangura baje kumara raporo muzi na kandi yavuze ko musaba ko muzi batayabonetse hafi okay bavuga rero cyashyize kuvuga murabona yuko turamaze umwaka dukora ko biri kose baritanze si ntande hasiyo sije nkwiye gushimirwa kuko ntabafise byumvana kose noja kuri kamera gusa ngibyo handi nabyo ko naho kwishobora nivyo nko 10 no bironka ushaka kumvana ko gusa ndafise umva rero abandi batuma Gihungwe Entertainment hadara kubwiyombo rero twateguye akantu kuba kuri kandi ndetse ko ndabaza umwaka dukora igaragara so yanje ndazi ko benshi bari mu nzu bari mu mugabo ndabaza umwaka umunsi twakwije umwaka bari bise sabe batuzanire gato kugira ngo twumve dushaka kuyikata ntabwo muri ngaha mwese uje kuzati basika yaba akantu gatoya uje gufungura gato at least yihuse abazwa kwikakora baje kuzanire gato batuzanire bakora Sabukuru
muhe umwana oye kubwa usikate kubwa kubwa. Wese ari muri kino kibanza akomera amashi Gihuhusi please. Umuntu wese ari muri kino kibanza akomera amashi Sabas. Sabas ni superstar, ni star muri movie ndundi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amashi kandi kuri bo. Ayo mashini make musubire kandi murakoze cyane. Tutibagiye umustar, umubeje, umuboga akunzwe n'abigeme benshi cyane mu gisagara cya Bujumbura yitwa Chris Izo. Amashi kuri we. Biraryoshye cyane. Rero ndagirwa ko mbaza ibibazo n'icyo canzanye ngaha nk'umumenyesha amakuru, nongera nsaba abantu bari inyuma yuko bokumviriza ibyo tugomba tuyage kuko birakomeye cyane. Neza na neza nongera kubasaba kandi ndamubona Amede ari hariya anye inyuma gato, nawe yenda musaba amashi yiwe ntayo nabonye. Amede amashi kuri Mimi Mireille n'abandi bose. Yes, numwe mu bakinyi ba filme bakomeye cyane mu Barundi kazi dufise hano mu gisagara cya Bujumbura, akina filme neza kandi filme ziwe Mireille zirakundwa mu Burundi no mu bihugu bibanyi byo mu Rwanda. Amashi menshi kuri we. Guys, no. Nagomba ndabasabe ayandi mashi kuri Mimi Mireille please. Of course, nta wundi mu actrice amurusha gukina ngaha anye mu gisagara cya Bujumbura. For sure ndabivuze, maze kubona filme ziwe nyinshi. Amashi menshi kandi kuri we. Ouais, of course, Okay, merci beaucoup. Rero ikibazo narifise uno munsi dufise conference de presse hano Gihuhusi Entertainment batuzaniye filme nziza cyane. Ikibazo cya mbere narifise ndashadresa kwa CEO hariyo mikro yacu ngaho onye. Ikibazo narifise mbega CEO gushobora kurondera Mimi Mireille, gushobora kurondera Sabas muri iyo filme, gushobora kurondera BG wacu dufise muri filme mu gihugu cyacu cy'u Burundi Chris, mbega byari kuyihe mpamvu? Murakoze icyo kibazo usanzwe ntibiba byoroshye. Cyara yuko n'abandi bose mu kuta byose Mimi Mireille cyangwa na Sabas cyangwa se uyenguka iba byoroshye. Bisaba yuko muganira kandi muganira mu kibuga. Ego cyane ndamurondera nkuko warukuze ukabona muri filme casting n'uko ari matching. Ego ishobora kuza tukatubiko. Wow. Merci beaucoup. Après le kabazo kuri Mireille. Urashobora kumira micro? Oui.
Mireille, ça va? Umeze neza? Premièrement, uraberewe cyane. Ego cyane. Wiyumva gute kubona washoboye kuparticipa muri filme ya Gihuhusi Entertainment? Of course, urakoze cyane. N'abantu benshi bari baradukurikirana kuri YouTube yacu ya Yaga Tech TV bari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda n'abandi bari mu Burundi n'abandi bari abadiaspora bumva ururimi rwacu rw'ikirundi. Premièrement baragufana nabwo ngo bandamukize kuri kamera ya Yaga Tech. Okay, nje kubaza mbega muri no filme tuzomubona Mimi Mireille yaktinga nkande madame wo mu rugo azokwaktinga nkande muri no filme please. Of course. Nakabanga. Urakoze cyane. Bandanye mu myaka yabaye.
dusubiye kugushimira urukundo rutagira akagero, dusubiye kugushimira we soko ry'umugisha, soko y'umunezero wacu. Ijambo rero riravuga ko hahirwa abafise uhoraho Imana yakobo nk'umutabazi wabo. Turagushimiye ko umutabazi mwiza utabura uko ubigenza. Wabanye natwe dutegura ino filime Imvururu, wabanye natwe uno munsi w'ino press conference, ubanye natwe muri bino birori ushimwe kandi nuhabwa icubahiro papa mwiza. Yewe sega w'amahoro, sega w'amahanga, muvyeyi dukunda kandi utwitwararitse. N'ubundi turacari imbere yawe tugushima dukenguruka ugejeje ukora. Hari byinshi wadukoreye, n'ubu mwami turacakwinginga ngo ukomeze kubana natwe. Turakweretse ino filime Imvururu, turayisengeye, turayihezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi izosokera ko mwami, umunsi wa mbere uzubane natwe kandi uzuyihe kugira ikiganza ciza. Urayiha igikundiro mu izina rya Yesu Kristo. Inyigisho zirimo zize zifashe benshi, imitima ya benshi zishikiwe kandi zifashwe uzobukoze. Turagushimiye ingene wabanye natwe, turagushimiye kubwa Joshua, turagushimiye kubwa Gihugu Entertainment, turagushimiye mwami kuko wamuhagurukije kugira ngo agire icyo amariye abandi. Komeze kumukoresha iby'ubuhizi kandi umugeze kure mu izina rya Yesu Kristo, ashishikare kubera umugisha benshi. Turagushimiye kubwa timu yose bakorana mwami, reka ubandanye kubahezagira no kubagira neza. Mwami Imana ubagire neza, babone ikiganza cawe amajana amazi, babone neza yawe mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze. Turagushimiye kubwo abantu bose bitavye buno butumire bakabana natwe. Umwe wese umuhezagire mukunzi mwiza, umwe wese abone ikiganza cawe mwami. Reka umwe wese ashitse muhira aze gusanga ari ico wakoze. Ukomeze kutwerekana kutugira neza, yewe muvyeyi udukunda kandi utwitwararitse. Turagushimiye kubwo abanditsi n'abamenyesha makuru babanye natwe. Mana ubahezagire kandi ubageze kure. Mwami Imana ushigikire amayerekwa yabo, ubashigikire ubageze kure uzobukoze papa. Turagushimiye kubw'umwuga wacu, ukomeze kudushoza, uduhe ubwenge, uduhe ubumenyi. Mwami Imana uduhe kugera kure mu izina rya Yesu. Utwagurire imbago nk'uko wazagurira bese. Udukure mwami Imana kuba barokati baba international mu izina rya Yesu Kristo umugororotsi. Urabandanye wane natwe tugire neza. Turakwiragije nidusubira mu muhira mu ngo zacu dusangara amahoro. Witeho abacu n'ibyacu, ugire neza n'igihugu cacu. Ukomeze kutugira neza, tubone ikiganza cyawe muri byose. Turagushimiye, dusenze muri bike turazi ko Kristo dusengera kandi utunihira imirimo myinshi. Komeza ubane natwe tugire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo.